nugiye arajyana cyane twatuvubi duto twitwa twabushara Chelsea the Blues igufashe kabisura yumva ko ndi kuba surprise no gwego gomugabo yitwa Enzo Jeremias Fernandez 120 ziri kwivugira none haba critics ababwira ati shira urushika umunwa muhore 120 ari kuzigugu ko araba uno musi Chelsea the Blues iteye ubwoba effective bafise nivyo Sancho ntaraza muri mood ya equipe donc ntaritora nkuko Palmer ameze ntaritora nkuko Neto yashitse yitora ko Neto wewe yara ni Premier League yagomye mwe yavuye muri Wolverhampton aja kwa Chelsea the Blues ariko no muzi Chelsea ruzuye ndacagira makenga yuko umugabo yitwa Reece James nubwo yogaruka bizomugora kubona ikibanza hano harimo Augusto ariko unkundire duhere ku kantu Maresca yavuze nyuma y'umukino azandi yabwitangaza makuru umugabo yitwa Enzo Maresca ati kimwe mu bintu biri gutuma equipe yanje ndimwo kuyirongora ndetse no kuyikoresha ibyo ndiko ndikoresha ati ni manuro Mzee Carlo Ancelotti umutariyana imyaka 60 ntaramenyereza equipe ya Madrid yampaye ku rukino twakinye muri pre-season sindugu yake ati imanuro yampaye hasi umutariyana w'iwabo ni umutariyana w'iwabo Enzo Maresca si umutariyana Maresca n'umutariyana ati imanuro Carlo Ancelotti yampaye tugiheza gukina urukino rwa kivandimwe imwe na equipe ya Madrid muri pre-season ati ni zimwe mu manuro ziko ziranyobora mu gushobora gutwara equipe ndetse no kugera hano equipe yanjigeze uwo ni Enzo Maresca wa Chelsea hariya muri USA reka gafoto ndagakubitiye Clovis abantu bayibone kugira ngo abantu batibaza ngo nugushikuza bari kuri YouTube rero byose muzoyibona hari kibazo oya kuri YouTube byose bazoyibona pe yamukubise imanura amubwira ati petit pour devenir un bon entraîneur muri fitire yawe uze witwara kunuko bizogenda neza ntabwo yigeze avuga ico yamone ariko yavuze ngo bimwe muri ko biratuma equipe yanje igeraho no musigeze ni manuro nahawe na Carlo Ancelotti umunsi tuweza gukina urukino twari dufitaniye gwa gicuti pre-season muravyibuka zimwe mu manuro yanekereye zirimo gutuma no musi equipe yanje irimo kwitwara gutya anye numitwa Enzo Maresca yashimiye muzee kandi ivyo bigaragara ko ivyamuhanuye abatari bake batangwe kwimvira ati ubwo ko yavuye munsi y'uburongozi bwa Pep Guardiola akerekeza muri deuxième division muri ariko mona equipe izina rya Leicester City akaiduza ubwo ni yari kuvuga mwarimu wiwe ariko mu bisanzwe navuga ngo umuntu ashobora kuba ari mwarimu ubundi nawe akaba navuga ngo ari role model wawe dufata akaruriro sivyo urashobora kwigishwa umupira na Carlo Ancelotti canke urashobora gukurira muri equipe yaho usanga Lionel Messi ari waganje mugabo ukavuga ati jewe nkunda Cristiano Ronaldo niwe mukinyi wanje w'icitegererezo twaba twabonye kuri Alejandro Garnacho kandi nta muntu ari bubiguhora kandi uko hari n'abakinyi b'abanya Portugal bavuga ati nubwo muri Portugal Cristiano aganje mugabo jewe nibona kumukenye mwiza kuri jewe ari Lionel Messi ndamwigira ko byinshi ubwo rero nkuko bwana Michael bivuze uramugabo azwi izina rya Enzo Maresca bwa mbere namunye nk'umumenyereza mwiza yiga yemera ko ari abamukuriye muri aka kazi buriya kubona umumenyereza ashobora kumelange qualité za Carlo Ancelotti n'iza Pep Guardiola kubona n'abagabo babiri bakiri ibintu bidasa atanaho bihuriye Pep Guardiola il domine l'adversaire akina umupira wazi mwiza mugabo kandi Carlo Ancelotti ni umumenyereza ashobora gutsinda match dans tous les contextes yaba yakinye yaba atakinye cyane Ancelotti twamumenyeshejwe niki no gutsindira muri souffrance cyane nimba rero Madrid wowe wayidominye ugomba ukina ibice 90 kwijana 10 bisigaye ikaronka occasion iraguhejeje cyane nibwo buzima Ancelotti abayemo mugabo no musi Maresca ugiye kuraba Chelsea irakina iradomina adversaire iragutsinda ifise abana bakiri jeune ni equipe ishobora kuvise mediane no munsi nziza ku mugabane wa Burayi erega bazinanye cyane na Carlo urazi ko Carlo kariyeri we umenyereza yatanguriye kwa Parma buriya na kariyeri professionnel wino mugabo kuko uno musi sinovuga Manchester City abakiri bato ngo yaramenyereje yavuye muri Manchester City baterenze baka 23 aja kumenyereza Parma buriya yagiye kuva kwa Parma aza kumenyereza gira kabiri kwa Pep Guardiola ava kwa Pep Guardiola nako yabanje cha kwa Parma
nyuma yo kumenyereza agira kabiri aravayo acayisanga kwa Resta birumvikana ko kariyeri nk'umumenyereza mukuru ashobora gufata responsabilité yo kuvuga ngo je dois diriger cyangwa je peux diriger equipe irondera kudakoroka cyangwa irondera igikombe cyangwa big four cyangwa kuba muri nziza 10 yabitanguriye kwa Parma nawe aho na Carlo Ancelotti no musi yatanguriye mbere yo kwaja kwande muri equipe ya AC Milan yitwa ko yatanguye kugira mwibi amplisi n'abamenyereza b'abataliyano kuko namusi ugiye kuraba muri generation y'abamenyereza b'abataliyano bakiri bato biragoye kuvuga ko utabona Carlo Ancelotti nk'icitegererezo Pepe ni mwarimu Carlo Ancelotti n'icitegererezo bivanye naho uno mugabo yitwa Enzo Maresca agize gutavuga no musi abamenyereza b'abataliyano turiko nivyo ni benshi bari éparpillés partout dans le monde ariko bariko baragenda batakaza ingufu uno musi wo kubaza Stefano Pioli Maria muri Al Nassr ntari karavugwa byanse gatwara igikombe ya Al Nassr wo kubaza Zari yageze Maurizio Sarri uno musi wo kubaza nivyo Antonio Conte yagarutse Pirlo samuramwanuramo Luciano Spalletti ari muri equipe nationale Pirlo ni tuzi yageze Gennaro Gattuso birumvikana ko uno musi bariko baragaragara cyane n'abamenyereza bakomeye Allegri uno musi aramaze umwaka yicaye yego tuko turamumva vugo ibaze ko no musi equipe nka Manchester ishobora kuza kurondera umumenyereza kazana Amorim bagasigara Allegri yicaye bivuze ngo ugeza mu no mwanya mukije n'abamenyereza n'ubundi Carlo Ancelotti turetse ibyo kuvuga ngo kwisi niki abamenyereza b'abataliyano bari bose meme nabitwa ko bari nyuma gato ya Carlo Ancelotti mu myaka uyu mugabo wamubona nk'icitegerezo yego warumvise n'amajambo Gian Piero wa Atalanta yamuvuze ko nawe ati Carlo Ancelotti niyagiye gura muri press conference ati ngiye gura n'umumenyereza akomeye nigiye ko vyinshi rero nibaza ko na Enzo Maresca peut-être ashobora kuzomenyereza akomeye kuko buriya guca munsi y'uburongozi cyangwa kuba uri en contact na Carlo Ancelotti na Pep Guardiola abo bagabo ko wabigiye ko vyinshi ashobora kuba ari mélange y'abamenyereza ya tactique zibiri zitandukanye zishobora kuzomukomeza uno mugabo yitwa Enzo Maresca rero yakoze ikintu ciza kuko si bose no musi bapfa kuvyemera aha Chelsea nziza bona Landry bariko batsatiramo Hotspurs 4-3 igitsiro cyane kandi cyane no kuboneka Manchester nk'iri kirarangira bigaragara ko umunsi Chelsea nari kiraza nka equipe n'umunsi bigora kwitakaza urukino ifilimi ya nyuma itarahera ariko nahise nibize ikibazo n'ubundi ndiko mbona urwego ruteye ubwoba rwa Cole Palmer très dangereux nahise nibaze ikibazo hagati ya Palmer Cole na Enzo Maresca mwenyewe mumenyereza ninde uno munsi umuntu ariko aratwereka Chelsea nziza ni Cole uno munsi ariko abimariramo ni Maresca uno munsi bigaragara ko umengo uno munsi n'umutacticien ariko aza mu nzira nziza nawe nivyo ariko arakora uno munsi biguhanga twahoze tuvugana na Hazard nyuma ya micro ingeno no munsi yiyumvira gufata umukinyi nka Caicedo akamuzana ku nimero 2 Gusto yicaye kugira ngo Ravia kine akazana Caicedo kamugarukana ku nimero 2 kandi ukabona ko birangiye bifonctionner equipe yazinze nacuri bumwagiriza ariko kandi bikarangira so Ravia akazana Gusto ntuzagaruka akagaruka n'ubundi nyuma niyumvira ukabaza mu munota umwe gusa hagati ya Cole Palmer na Enzo Maresca ninde yo barika ratwereka ninde yo barika rashiramo ingufu kugira ngo tubone equipe nzi ni meilleur joueur wayo cyangwa ni meilleur coach no musi bafise muri equipe ya Chelsea ko meilleur joueur na Rene Passe bari bamufise wa muntu donc meilleur joueur ariko ratanga ivyiwe vyose bishoboka kugira ngo equipe ya Chelsea de Blues novuga ngo ikomeze gushininga nahoze mbona akantu yavuze avuga ati ikintu ca mbere shamba baje mu mwaka uheze twari mu bihe bibi tugakina nivyo ntitwashobora kuronka hano vuga ngo ikibanza ciza atari kuno munsi ikintu ca mbere gituma dukina twumva twisanzuye no kugira abafana bo kuri Stamford Bridge tuze kwisanga kubabona mu kanyamuneza nivyo vyishimo vy'iwacu kubona kanyamuneza mu bafana ba Chelsea rero ni iki no gutsinda kandi gutsinda kwa kakana ka Cole Palmer siko kuri ko gutuma Chelsea banziza kuko no musugiye kuraba Cole Palmer bitsinda afise hafi uza gusanga Jackson canke kuku nabo bamugwa mu ntege hafi aho canke Jackson ugasangana n'amurusha uravye neza General no musi sinavuga ngo Palmer niwe ariko atuma equipe ya Chelsea banziza nawe ari mu bandi mugabo Enzo Maresca ku ntebe y'imbere cyane kuko ni we Jordan abakinyi batangura mu kibuga rimwe na rimwe arahata umupinga ngo yavyishe kuko kuzana Ravia Enzo Fernandez yicaye n'ubundi wavyishe Fernandez afise
statistique ziteye ubwa mu nkino zitandatu zirenganye nuvuga ngo uno munsi equipe ya Chelsea ntigomba kuba dependa kuri core igomba kuba equipe igenda collectivement ikora collectivement kuzumba ko yokora individuel rero no munsi Maresca ariko aramenya ingene yari nyabakinyi abakinyi baca basanga uwo mwana muto ikore Palmer mwiza ahari nabo bagaca babaheza kuko no munsi Jackson d'office nta muntu ari bwigera mubone kuri niveau nk'iyo tumubonye ku ino saison urona no musore chaque saison arevoriwa Jackson ndiko ndamubona mu ishusho namanye Vinicius Junior yatangwe guhabwa umwanya buhoro buhoro abantu bamukritika ku mwaka Vinicius akevoriwa kuunda kevoriwa Jackson muri Villarreal so yaje kwa Chelsea l'année passée yaje avize ibitsindo 11 uno munsi mu ndwi zikeye gusa za Premier League ari hafi mu bitsindo bigera ku ndwi no mu mwaka uza arashobora kuzoba meilleur buteur mugabe ivyo byose biriko birakogwa n'umugabo witwa Enzo Maresca ariko amenya ingene yari nyabakinyi akabahereza ubwo bwisanzure ubundi jewe nimba no gukorera wewe uri boss wanje ukaba umpemba neza mugabo ukaba novuga ngo undemamwe ikintu cyo kugutinya burya gutinya umuntu no kumwubaha n'ibintu bibiri bidasa Maresca biboneka ko bakinyi biwe babanye mu mahoro n'umutekano kuko ugiye kuraba adaptation y'umugabo witwa Neto adaptation ya Ravia adaptation novuga ngo ya Moses Caicedo rega Caicedo arene passe siwe Caicedo no muzi d'office no mustwasyo gutunga Caicedo nko twatunze kwa Brighton kandi kubera ari muri equipe nkuru nka Chelsea atutekerezwa kwemeza ko asumba niveri yarafisa kwa Brighton yo kwa Brighton yayitwereka ryari mugabo no muzi kwa Chelsea de Bruce arakina na Manchester United tukabona ati Caicedo arahari arakina na Tottenham ukabona Caicedo arahari arakina na Liverpool arakina na equipe yari yose ugomba kubona Caicedo mwiza equipe yari yose ugomba kubona Neto mwiza equipe yari yose ugomba kubona Palmer mwiza no Chelsea de Bruce mu ijambo rimwe si Palmer yigize mu nziza si Sancho sumukinyi numumenyereza gusumba abandi bantu bari bo bose nawe ni kuvyumva gaza umuntu tumwe nkundi rukoresha umwanya muto cyane doma parsoko ndavyumva ariko equipe nziza igomba kugira umenyereza mwiza n'umumenyereza mwiza agomba kugira abakinyi beza ariko akaba umukinyi mwiza nubwo equipe itodepanda ku mukinyi umwe ariko equipe nkuru igomba kugira umukinyi mukuru asumba abandi niko biri ico sina chance none equipe ni yatwara igikombe ico sina chance iyi ni yasheke Chelsea bigeze kugira dufata karori 2020 batwara igikombe ukabona ngo batwaye Champions League ariko dutange nde kuri Ballon d'Or abantu bagubye ati Jorginho abuze muri Chelsea twari kuburiki uyu Jorginho yabura mu Butaliyani yisanze mu migwi yatwaye ibikombe bituma abantu bavuga ati ko yatwaye ibikombe rero yabaye umukenye mwiza mbwa uravye contribution kuri Butaliyani butware nka Ero akarorero cyari bigoye kumuzana imbere ya Donnarumma na Barokateri uravye akazi yoba yarakoze imbere ya muri Chelsea kugira ngo Chelsea twari igikombe citwa ica Champions League kari nyuma ya kwa Havertz na ba Mount bariko barakora na Reece James na ba Thiago Silva rero bivuze ngo Enzo Maresca numenyereza mwiza uno munsi ibi bica bituma ndaba mbega Parma mbere ya Maresca yarameze gute mbega Maresca w'imbere ya Parma yarameze imbere ko ura na Parma cyangwa imbere ko yisanga muri Chelsea yarameze gute Cole Palmer yari umukenyi mwiza ava muri equipe Manchester kwatsindira igitsindo cyatumye baja muri za tiro bibatwara UEFA Super Cup muri Manchester City Pep Guardiola musaba ko yohaguma no kuvuga ngo numukenyi mwiza peu importe context ahura nayo yisanga munsi y'uburongozi bw'umumenyereza mubi yisanga muri equipe mbi numukenyi yatweretse ngo individual major pe explose ngerikana ko numukenyi mwiza iyo ni quality mugabe yo quality rero iyo uyifise kugira ngo igire ikintu kumariye nukura bo mumenyereza mwiza na equipe nziza ico nico Enzo Maresca yaje kuko dufataga ngo mwaka kwezi yatsinze ibitsindo 22 Cole Palmer muri Premier League nyuma yo hari Jackson na Jackson yari mubi kuri saison yigira kabiri antake footballer professionnel nyuma yabo hari Sterling ibitsindo 8 none Madueke na Modric batsinze ibitsindo 5 muri champion bivuze ngo n'umundi collective ma equipe yari nziza ariko ikabura kwagoza ko ikabura kwa kundi tuvuga ngo Chelsea yo siningiro zibiri cyangwa zitatu ico nico Maresca no munsi yazanye tachiwe barayize avuye kumenyereza gira kabiri kwa Man City yaciye muri Parma avuye muri Parma yisanze kwa Leicester avuye kwa Leicester deuxième division ayidugije aba boss ba Chelsea baramwizya mukubise imyaka 5 bateruke twaratanga tuvuga ati umumenyereza ko ariko aravugwa n'uyu McKenna wa Ipswich Town akavuga ko batarwa ati Maresca raho imyaka 5 Afrika hawo imyaka 2 kwa Barcelona atanu tumuzi Maresca ariko no musona ko tachiwe imeze neza ikintu gisigara no kuraba Maresca katwereka Chelsea nziza eske ububasha bwe buracatwemera kubandanya twereka Chelsea ko tubona mu kijanye na management ariko aragaruka n'ugwego rw'abakinyi bagiye batandukanye mugabo gacuraba
ekipe yitwa nk'urujyara umukinnyi yitwa mukuru kubera ko atsinda muri match zikomako kubera ko adebloka situation igihe ekipe mukeneye mugabo ekipe yitwa nk'urujyara mugifise umumenyereza ari capable yo gutsinda ekipe nkuru iki rero ni ikintu tukibaza uno mugabo yitwa Enzo Maresca bigishoboka ko Enzo Maresca azotuma Chelsea dusubira kwita nkuru natwe tumumenyereza mukuru abifashwemo na Parma gusumba uko Parma uno munsi ubwiza bwa Chelsea buzotuma ahubwo atwara izindi trofe twari tuzi ko atotwara mugabo uno munsi jewe dufashe nko kubwiza bwa Col Germain Parma ubu nyene Parma arafise ibintu vyinshi yahaye Chelsea mugabo ataco vyayimariye kubera ko ekipe yari mbi mugihe umumenyereza ibintu bikaya Chelsea vyayimariye vyinshi gusumba ibyo Parma yahaye kubera ko ari umumenyereza n'ubundi ekipe birumvikana ko igomba kwitega umumenyereza gusumba umukinyi kuko umumenyereza adahari ni nkuko ekipe idahari mugabo umukinyi adahari arasubirizwa nta ekipe kinatamenyereza ifise Anze kuma umenyereza muri infirmiere amaze y'amezi 5 ngo namenyereza. Uyu menyereza navunika. Umenyereza atanahari bazana ugira kabiri kandi ubuze umusaruro bashaka bakinyi bitwaye nabi babanza kwigwarura ko wewe. Rero kubera ko bidakunda ko Parma kina atamenyereza afise. Tugomba kwitega ko Parma zoba mwiza kwera Chelsea yabaye nziza ariko yagizwe nziza nande na Maresca. Ibi bisigura ngo Parma ubwiza bwe bwose agomba kuzoguma depanda ku mugabo yitwa Enzo Maresca na equipe ya Chelsea. Kubera ko twabonye ko barashobora kubikora mugabo Chelsea imeze nabi nibigira icaye mu cikanye ko yarabuze agashimwe kumukinyi mwiza yaranze zo kubwanje mbona ko yakamera kuko Foden ntaco yakoze cyari gutuma tumwita mwiza usibye ko yabaye mwiza cyatwara igikombe mugabo Parma individuellement akazi yarakoze kumwa kwezi yari mukinyi mwiza yaranze Premier ngivyo rero kwa Chelsea yari kitsinda equipe ya Tottenham 4-3 ihita mu kibanza gera kabiri n'amanota 31 nyuma yuko Arsenal bo batsitaye kandi mbere equipe ya Fulham banganya kimwe ku kindi equipe ya Arsenal